obebungira crazy utuma ngenda ngara kuba jama obebungira crazy eka numva taho noja ntagufise obebu uri kubukanje uri nakazoza kejo haza kuko numva ibihe nsigaje kwisi nshaka kubimarana nawe oya ntawundi je mbona kwisi yonyuzuza nkunyuzuza numva nakumenyeye birenze abandi sinyishaka kubona we uzuye mu buzima bwanje hanini ukora buri kimwe nkishima naho noja nkusiga kuko ngiye jenye n'ubu buzima bwongora oya nta undi je numva twohuza anyuzuza ibyishimo n'umunezero udahera obebungira crazy yeah utuma ngenda ngara kuba jama obebungira crazy yeah eka numva taho noja ntagufise obebungira crazy utuma ngenda ngara kuba jama obebungira crazy eka numva taho noja ntagufise nje ndi hai ndi kumwe nawe numva ubu buzima bworoshe gusumba hanisinsha kibidutera ama stress nje nawe tubeho twipoe tuje kure yaba haters bababazwa nukunkunda tubimakanya ko kuganira nabo kuko ari wo mutimbo nubakwiye we wuzuye mu buzima bwanje kuba kwisi mukurikirana ikiganiro yaga muririmbyi mushikirizwa n'isamirizi y'ivyiza by'u Burundi ikaba nibonesha kurikorera ku buhinga bwa none muririmbyi namwe migwi y'abaririmbyi kaze mucuyagire umuntu wovugwa neza ahari hose na bose ndabaramutse inshuti bakunze ibisamirizi Burundi bwiza RTBB hariho n'abarimo badukurikirana ku rubuga rwa Facebook na YouTube mwese turabahaye ikaze eka namwe muri kuri Twitter ntitubibagiye ni Burundi bwiza RTBB uyu munsi rero sindi jenyene ndi kumwe n'umuririmbyi afise ijwi ryiza afise impano yo kwandika tumusabe ashobore kutwidondora atwibwire ego manze ndamutse abariko baradukurikirana ku mbuga zose zitandukanye ndabaramukije ku mazina yanje ku mazina y'abavyeyi nitwa Irakoze King Eric ariko izina ry'ubustar ushobora kundondera ko no ku mbuga ni Erikira ariko hanze baranantazira n'utuzina tubivanye n'ingene nifitiye natara yo gutamba umva byose byankoraniyeko abampamagara King Costa bafatanije nyene iryo zina ry'abavyeyi gasanga bariko barampamagara King Costa bamwe ugasanga na Erikira ntibarizi ariko ugasanga bazi King Costa tubabajije mbega muririmba imiziki cyangwa murimba gospel turirimba imiziki y'urukundo n'indi tandukanye y'ubuzima eka n'indi miziki gusa atari gospel boba wiyumviye gutangura kuririmba ryari Eric ko mbona umenga ari umustar agezweho mu kinogi jewe kuririmba navyiyumvisemo kuva nkiri umwana muto cyane ariko kumva ko notangura kuja muri studio byagumye bigorana usibye ko navyiyumviye kuva kera ko noja muri studio kuririmba ariko uburyo buca buguma bugora sana 2024 niho natangura kuza ndiyumvira kuja muri studio iyi 2025 niho naciye nja muri studio bivanye n'ingene mbona impano yanje iguma insunika ikaye nanditse nk'indirimbo mbona ririko riruzura taco ririko riramana ngisatireka ndaba ingene norondera uburyo basi kata muntu mfise ari nyuma ari karamfasha jewe nyene ku buryo bw'iwanje ndabe ingene ntangura gukora ku rwego rw'iwanje hama ca ndaja muri studio maze kuja muri studio ndasohora indirimbo imwe tu
ariyo yiyo ndiko ndategurira amasanamu, iracyari audio ariko ndiko ndayitegurira amasanamu vuba cyane, irashobora kuja ku ma social media. Ego uri umwanditsi waranditse indirimbo ikaye uboneye kwa kuzura, mbega wanditse nk'indirimbo zingahe? je kwanza ngo ndabwiza ukuri natanguye kwandika nkiri umwana muto cyane indirimbo ziri mu ikaye zirakwira nka septani konze ntabeshye indirimbo ziwawe gusa ego wanditse ziri mu ikaye ego kabisa. Muri izo ndirimbo mbega urifuza kuzisohora zose canke uracyazikompoza? Mbega ni igiki usaba nk'abarimo baradukurikirana kugira ngo izo ndirimbo zishobore kuja ku mugaragaro? Ahubwo nifuza kuzisohoza zose kuko zose zifise ubutumwa bushobora gushika mu bantu. Icyo noshobora gusaba naco kuba ariko baradukurikirana barabizi intambamyi ziri mu muziki kari nyinshi, na cyane kuri sponsor. Ikintu kigora cyane ni sponsor, ubundi bw'impano irahari, hobaye hariho sponsor ntituba twandika indirimbo zikaguma mu ikaye, tuba tuzandika tuja kuzikora. Watubwiye ko umaze gusohora ururirimbo rumwe, hariho abarimo baraturaba kuri YouTube, harimo abarimo baturaba kuri Facebook, hariho abarimo baraturaba kuri Twitter. Mbega Eric ushobora bumvisha urwo ruririmbo rwawe ukaturirimbira n'ijwi ryawe twumve, n'abarimo baradukurikirana bumve ijwi rya Eric? Yego cyane birashoboka. Obebungira crazy utuma ngenda ngara kuba jama, obebungira crazy eka numva taho noja ntagufise, obebu uri kubukanje, uri nakazoza kejo haza kuko numva ibihe nsigaje kwisi nshaka kubimarana nawe. Oya nta wundi je mbona kwisi yonyuzuza nkunyuzuza, numva nakumenyeye birenze abandi sinyishaka kubona. We uzuye mu buzima bwanje, hanini ukora buri kimwe nkishima, ntaho noja nkusiga kuko ngiye jenye n'ubu buzima bwongora. Oya nta wundi je numva twohuza, anyuzuza ibyishimo n'umunezero udahera. Obebungira crazy utuma ngenda ngara kuba jama, obebungira crazy eka numva taho noja ntagufise, obebungira crazy utuma ngenda ngara kuba jama, obebungira crazy eka numva taho noja ntagufise, nje ndi high ndi kumwe nawe, numva ubu buzima bworoshe gusumba, hanisinsha kibidutera ama stress, nje nawe tubeho twipoe tuje kure y'aba haters bababazwa n'ukunkunda, tubimakanya ko kuganira nabo kuko ari wo mutimbo nubakwiye, we wuzuye mu buzima bwanje, hanini ukora buri kimwe. Ndirimbo ni ego. Murakoze Eric, mufise n'ijwi ryiza cyane. Merci. Ndibaza mwashoboye kumva Eric korimbo gwiwe, n'umuririmbyi afise ijwi ryiza cyane, murumva ko afise impano. Mbega Eric, iyo ndirimbo mwayiririmbiye nde? Turakunda kumva abaririmbyi benshi arakunda kuba afise nk'ikintu cyamukoze ko ku mutima agaca avuga ati mbo ndakiririmbye. Mbega nawe ko waririmbye indirimbo y'urukundo, uba wayiririmbiye umukunzi wawe, uba wayiririmbiye nde? Sinovuga ngo nayiririmbiye umukunzi wanje, sinayiririmbiye umukunzi wanje, ariko nawe nayiririmbiye buri umwe wese yoba afise umukunzi canke buri umwe yoba ari mu rukundo. Ariko ndibaza mu Burundi nta muntu adafise umutima w'urukundo, kandi sinibaza ko ata muntu nk'umujene n'abagabo bose bese tubayeho ku kintu twubakiye ku rukundo. Novuga ko nayiririmbiye buri umwe wese yoba afise urukundo canke yoba afise uwakunda, ariko ni wa mugani bacati bibwirwa benshi bikumva bene. Ego
ngira ngo washoboye kumva icyo nshatse kukubwira. Yego ntabyo Yego mbizi. umusheri wanje iramushikira akavyumva kandi akabitahura, ariko n'abandi bafise abasheri babo bakavyumva bakabitahura. Mbega nimba ufise urukundo ku bantu bose urya musheri wawe nazohava avuga ati bwa bundi narinzi ko Erika nkunda, kumba abasitare bameze uko bakundana n'abantu bose, narinzi ko nkunda jenyene, none bimeze gute? Arabizi nawe ne ko mfise umutima w'urukundo, ariko nawe hariho akantu candenza ko par rapport n'abantu bo hanze. Watubwiye ko ari indirimbo ya mbere umaze gusohora. Yego cyane. Nakahe kajambo wobwira abakunzi bawe? Akajambo nobwira abakunzi banje nuko ndakekana ababwiye ko indirimbo nkiyikorera amasanamu. Akajambo nobwira abakunzi banje nuko bomfasha kuza barantemberera ku mbuga, bakaza barangirira ngira ngo nk'uwagize abone akaza araparataja kugira ngo bishikire n'uwundi muntu. Nico nosaba abakunzi banje canke abantu baba bariko baradukwirikirana bose kuri TV. Ego. Yeah. Wakuze ufise indoto zo kuzoririmba cyane. Mbega wifuza gushika ku rugero rwahe? Urugero nifuza gushika ko je ndifuza kugera ku rugero rushimishije cyane, ndetse ntavuze ngo gushika ku rugero ngo nakageze kabwo shaka gushika ku rugero rw'iwanje, kubera iho urugero novuga nyimba nka naka agezeko ahubwo rujya rugero nka nanje nkifuza kururenga. Ya jewe usibye gusa ko kuva kera nakuze nkunda umuririmbyi Big Fizzo, ariko impano yiwanje nta muntu yanyerekereje ko ngo ririmba nka naka canke giruko. Yewe nkoresha ijwi ry'iwanje, nkakoresha n'inyandiko yiwanje ntanobeye kundi muntu, byose ndabikora nyene ku rwego rw'iwanje. Nta muntu n'umwe kweri novuga ati ndumviriza ibintu vyiwiwe ngo reka ce nkorera nyene ku vyiwiwe. Oya, ahubwo ni ibintu nyene vyiwanje nyene numva binzamwe ko ikinjemwo nico cankubita. Muri 2040 2060 wifuza kuzobugeze he? Kuri jewe kumwiyo mbona kazoza hogera ntakiri jewe, ahubwo nzoba ndi wa muntu urangiranwa ahantu hose bagenda baravuga Erikira kingi Erikira. Aho nciye hose kira mu ntanzi nk'umusitare Erikira. Ego, niki kibizofasha ku gihugu? Urazi basi nk'ubu nyiba hari abasitare babiri, nanje cenja ko nkabo wa gatatu. Urazi ko umusitare amenyekana ahantu henshi mu bihugu byo hanze, kandi izi mbuga dukoresha ntizibura icyo zinziriza nyene mu gihugu. Nukuvuga umva n'igihugu kizoba cyungutse kumenyekanisha umuntu mu bihugu byo hanze, no kuronka utuntu duke tujya nyene ngaha nyene mu Burundi. Wa mugani bashati kajeyo ntikavayo, nimba kazoba kagiyeyo uko kazoba kangana kose. Ego, abaririmbyi usanga bikora nk'umwuga. Hariho n'abandi baririmbyi usanga batabikora nk'umwuga, bavuga bati jewe bambone mbega wenda ko bajijeri iki? Uku kurimba kwawe urimwo bikora nk'umwuga canke urimwo bikora nyene kugira ngo ndirimbe gusa biherere ngaho ndirimbe gusa? Urimwo bikora ku buryo neje uvuga ati mbo nimba ari inzu nubatse nayikuye mu kuririmba, nimba ari imodoka naguze nabikuye mu kuririmba, uwe uri mukora gute? Icyo ndiko ndakora umuziki, ahubwo singomba no kugira akazi gusa, ahubwo ngo no kugira business. Urumva? Akazi kabisa, ahubwo nka kurya umuntu avyuka afise isuka ku rutugu avuga ati ngiye kurima. Niko ngomba gukora umuziki. Nkuko nabivuze na kare, bagerageze gutemberera imbuga ziwacu, baze baragira amapartage batwerekana cyane mu makomanteri ko turi kumwe. Ego, kandi bifuze kumenya Erikira, bifuze kumenya Erikira wariwe, bifuze kumenya Erikira icyari cyo, bifuze kumenya Erikira wariwe. Buri muntu wese shaka ko yomenya ku rwego rwiwe. Kandi kajambo no vuga nuko nkuba ariko aradukwirikirana yumva afise nk'icyo yofasha ku mpano ya Erikira, ashobora kumurondera ku nomero 61 48 72 52 48 70 50. Eric tugushimire.
murakoze cyane. Tugire dushimire abakunzi ibisamirizi Burundi bwiza RTBB isamirana kuri 92 n'ibice bitandatu. Namwe muri mudukurikirana kuri Facebook ya Radio Televiziyo Burundi bwiza RTBB na YouTube Radio Televiziyo Burundi bwiza RTBB. Aho hose muri muradukurikirana, reka tubashimire kuba mwashoboye kudukurikirana. Ikiganiro yaga muririmbyi kikaba kirangiriye ngaha. Mwumvise twari ku muririmbyi Eric muri kino gihe murumva ko afise indirimbo nyinshi, yarashoboye kwandika indirimbo nyinshi, ariko mwumvise ko yabushoboye kubura uburyo kugira ngo ashobore gusohora izo ndirimbo, ariko akaba yariyungunganije. Rero nimba wewe ushobora kumufasha, mufashe kugira ngo nawe iyi mpano yiwe ashobore kuyiduza kugira ngo ashobore gushika kuri rwa rugero yifuza. Rero ndabashimiye mwese mwarimo muradukurikirana, mwese tuzosubira mu kindi kiganiro cyo hanyuma. Ciao. Kuba kwisi mwariko mukurikirana ikiganiro yaga muririmbyi mushikirizwa n'isamirizi y'ivyiza by'u Burundi, ikaba nimbonesha kurikorera ku buhinga bwa none. Nuko Imana ntibagira uwayo. Femi aragarutse. Radio Televiziyo